kubera iki please no picture kubera iki kubera yuko nashaka ko nashaka ko ajya kuri réseaux sociaux kandi jewe ndamupostinze kuri réseaux sociaux we muzomumenya kubera iki naberetse mugabo ikibazo cahabaye ca Monna ni ikibazo c'uko Monna yari expose cyane umugabo wiwe kandi umugabo wiwe arabikunda s'il vous plaît umugabo wa Monna arakunda kuba public figure arakunda kuba public figure kuko umugabo wa Monna ni manager wiwe muvyumve umugabo wa Monna ni manager wiwe ndiko ndabereka abantu babiri batandukanye kandi ubuzima butandukanye parce que lui miss yose naho ufashe telefone aravuga ati no I don't like seriously I don't like harigenda mfata na video atabibona agacaza kwinyegeza gucya ntashaka kubera iki kubera ndabizi neza kubera Monna umugabo we niwe manager wiwe parce que kandi umugabo we ni umuntu akuze kuri Monna kandi mu gisagara baramuzi uriko uravyumva jewe urumva ivya DJ Pole twabihevye turi kuri Monna jewe ntashaka ko aja kuri social media parce que na social media jewe atari WhatsApp na TikTok kugira irungu agende arabe ibintu bitandukanye nakunda social media mugabo ko Monna jewe naramuhanuye ndamubwira ati Monna reka gupibira umugabo wawe arabizi wenyene yarase you don't know Monna Warda ni mumuzi Monna Warda no muswahili wa vrai no muswahili kazi murabivyo yanditse no musi mu bisanzwe ikintu gihari nuko mukwiye kumenya izi networks nizihari kugira wowe uje kuri networks ukeexpose ubuzima bwawe turabubona kandi tuzovuga ivyo tubona mugabo uje kuri networks social network ukatwereka ivyo tubona tuzobona ivyo nyene rero wewe yari expose depuis son fiançailles je sais pas si c'est la fiançailles c'est le fiançailles je sais pas sinigere babivuga wewe yaragiye kuri réseaux sociaux expose ubuzima bwiwe vie privée hama vie privée amaze kuyiexpose abantu turayironka tumaze kuyironka none tugira gute tugeza kugirane tekereza kuvuga turavuga rero Monna Warda nafise droit nimwe yo kuza kubwira abantu kuri Snapchat yiwe yuko inge gato inge choisissez notre nanana en fait nafise droit yo kuza kubuza abantu kujajinga no my dear ntushobora gutuma abantu bareka kujajinga bazovuga bazona umugabo wawe ari ahantu nkuko je babinzanira je mfise amakuru menshi bato sindi hari kugira jewe ndakunda ku expose ubuzima bwawe hanze ncafuza umugabo wawe hageze nzobivuga mugabo Bana I'm living my expansive life. Monna we warazanye umugabo wawe uramuposta uramwerekana nashatse kubaha difference ihari jewe ujya mwongereza nashaka ko ndamuposta nashaka ko ndanamushaka kuri réseaux sociaux nashaka ko ndamwerekana kubera iki arazi the meaning of ama réseaux sociaux nabikunda kandi aba vrai homme ntubashira kuri réseaux sociaux kubera iki kubera ntushobora gufata umugabo wawe wewe Monna uri mu artiste umugire manager wawe nka Fizo na Kimana Stay ntushobora fata umugabo wawe ni vie privée yawe mukipinge private hamaze kumukipinga private gerageza kureka kumu expose si ton homme est un vrai businessman aba businessmen bari kuri réseaux sociaux ni bande rero nabatazi na call video ya WhatsApp
no jewe na jewe sishaka kumuposta kubera ko jewe si posta jewe murigera mubona posta mama posta papa posta watuvukana posta iki no jewe ndi nk'umuntu akora muri CIA parce que umuntu akora muri CIA muri za FBI nashobora kwerekana famille yiwahiri aranyegeza famille nta muntu umwe amubona jewe sinshobora guposta umugabo wanje parce que biri mu bintu jewe Imana yandemeye sinkunda kwerekana kugaragaza relation yanje. Nyamba umugabo wawe akora business, please mukure kuba manager wawe. But the problem is umugabo wawe uno musuza kuvuga ngo nari natiyamvugiye umugabo je sinda ndavuga umugabo wawe. No my dear, I'm telling you the truth. Umugabo wawe ashaka kuba umustar, yagutwaye wowe kwera umustar kugira aboneke. Nico gituma umugabo wawe akuzungurukisha ama restaurant yose. Na inge nzenyene mu ndabe. Ubu rero musigaye musaba mu ndabe kwera mwabonye ko nahinduye itara. Umugabo wawe Monna, wewe umugabo wawe aprofita visibilité yawe. Umugabo wawe ashaka kuba umustar, ashaka kuba the celebrity, ashaka kuba umu influencers. Azojejo mu mantuze ma competition ya ntuze. Oui, uri darombre nyamba ri darombre umugabo wawe yiwawe. Wowe nushobora kuza kubwira abantu nyamba risharo yavuze yuko umugabo wawe agize nyamba risharo yavuze yuko umugabo wawe agize ne ariko aranomba rijuana nuko yabonye yuko ashaka kuronka nuzeye ashaka kuronka mbenda ivuge gute ashaka kuronka visibility kubera azi yuko umugabo wawe yaramaze kuba manager wawe. Umugabo wawe ni manager wawe. Umugabo wawe ashaka visibility wawe. Umugabo watage kurongora umu artiste. Umugabo ashaka kuba umu influencer yambara umu influencer je sais pas si c'est je sais pas umugabo ahubwo natange link tumufollowinge kuri Instagram yironkere aba baby beza. Non, nishobora kuza ngaha. Oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec abantu bagiye baranyandikira. Charon yari kubesha. Charon ikintu wakoze wewe wabeshe. Mugabo Charon wewe nta mutwe ufise wo kwiyumvira nka jewe hajya nari gucreate ikindi kintu ngakivuga kandi kikaba trend. Umugabo wa Monna ashaka kuba créateur du contenu. Sinzi ngera ivuga mu Congereza ntavyonzi. Naduhe link tumufollowinge ntange ngaha sharinge parce que umugabo wa Monna ashaka kuba umuselebrity. Muyo muvyumva azovuga ngo nari natwe yaravugiye umugabo abantu bajenga bavuge ngo afise jalousie. My dear, non, je suis jalousie yaba mugabo mwirigwana muri ville ku ma restaurant. Est-ce que toi tu ne sais pas cuisiner? Tu ne sais pas cuisiner toi. Même si tu ne sais pas cuisiner, rondera genda bivuze no munsi muzongera je namani vugira nta muntu ninya. Rondera nyamba umugabo wawe ibintu byo muri Europe, rondera chef cuisinier. Hari chef cuisinier mu Burundi babizi batekera aba ambassadeur bo muri Union Européenne bo bubirigi bibiki patata. Niko uravyumva iyo bagiranyije uriko uravyumva mugabo mwebwe Fulgence vaho promotion yaheze nawe. Wewe Monna warda ntuzi guteka je sais pas si même tu sais kusasa guhindura amashuka ntavyonzi nsindiko nije yawe vie privée yawe. My dear, wewe nimwe mwabwiye ngo mvuge ivya Monna warda s'il vous plaît. Nivyo biriko biravuga turaza kuvuga abandi canke abandi tubareke tuzobavuga hanyuma. Wewe Monna warda ntuzi guteka ntuzi koma enome ivyo akeneye. S'il te plaît genda mu buyenzi usiku wa neri naturahari uraza bakwigishe koma
uzo kwitwara mu rugo sukwama uri kurazunguruka amarestaurant na atrium kuma beba yita ama blanche bayita ibiki bya bintu bya dimanche blanche uzunguruka ama blanche ugirane mujana n'umugabo. Non, ça c'est pas le foyer my dear, c'est pas le foyer, c'est pas le foyer ça, hein? Il faut kutahura wagiye kubaka, tia choisi wo kubaka, fonder ta famille n'Imana yaguhezagirika guha ivyo bibondo. Gerageza rero kugirane, gerageza kumenya yuko umugabo wawe si sa personne. Thank you so much. Gerageza rero kumenya uko urugo rumeze. Non, c'est urugo arabo-burundaise, pas urugo même à l'européenne. Suko tujana n'aba-européen twubaka suko. Wewe ntushobora gufata umugabo wawe nyambakubwiye ati tuzunguruke ama restaurant yose mu gisagara ca Bujumbura. Uri muri Arena, uri muri Sitare, uri muri Toxique, wagiye muri P-Club, wagiye muri Crystale, wagiye kwa Manitiriye, wagiye kwa Mukono, wagiye ku Mutwenzi, wagiye kwa Ndumba, wagiye kwa Butumbaku, wagiye kwa Butumutumbu, wagiye kwa Zigei zose, wagiye kwa nde. Bye. Denda hejeje. No. Nshobora kuza wewe uri kuri idogera kubera Charon yavuze ati muri ko munwa marijuana. Yes, ituzi ukuri parce que on sait pas ko umugabo wazifata nuko atazifata. None Monna jewe na uri d'accord avec Charon nta droit yarafise yo kuca abeshira umugabo wawe. Mugabo arukuri aravuga ukuri. Arukuri aravuga ukuri. Mugabo Charon nawe yakubeshe ariko Charon, elle a exposé ton mari parce que c'est toi-même. Even c'est ton mari qui va être une célébrité. Hein? Non, umugabo wawe ashaka kuba une célébrité parce que nta mugabo ashobora kuba manager wawe, kuko manager wawe abantu bose barondera manager wawe ugasinya contrat ugiye kuri stage ni manager wawe agenda gutanga CD. Urumva umugabo we nagenda gutanga CD canke flash disk avuga ati umustar wanje aza kugira aza kuvuga aza kuririmba aza kuririmba indirimbo izi Monna ifate nk'umufasoni. Twe turabarundi kazi dufise ingeso ziwacu East Africa community. Umurundi kazi no musasha kumubwira ati sanga kuri hotel agavuga ati no. Abarundi n'abakobwa ushobora gutereta ukwezi kose ataraguha mugu ukidoga mbwa ataraguha mugu. Mugabo murabe bigo biri très développé muri East Africa mu Rwanda. Umukobwa wenyine araza kukwidiragira umunsi wa mbere mukajyana mugu. Mugabo twege abarundi turacyagendera mu mico y'abarundi kazi y'urufasoni. Monna ubaka Monna. Nyambu yashaka kubaka uzosambura. Ngenda basigira ama commentaire nagenda ronga yabo batandukanye. Umugabo agukunda ntazo gutwara mu bubare, ntazo kwerekana mu bubare, ntazo gutwara hehe, ntazo gutwara muri chokolo, ntazo gutwara muri chukuchuku, ntazo gutwara muri joro, ntazo gutwara hehe. Umugabo wawe azokubahisha, umugabo wawe ntazotuma uzunguruka ama club yose parce que toi si tu es une star. Toi c'est tu la star. None Monna nizini ryahe wowe usunze. Monna wowe unsumye izina rya iyo ndiko ndavuga ibintu nk'iyo mvuga ati mfise inzigo. Monna wowe nizini ryaho unsumya. No, ntazi unsumya my dear. Jewe mfise mimi na nyota than you. Jewe mfise izina rigusumba wewe. Wowe ucuza ngaho uno musi ndazi kuza kwandika ngo mareshare yabo. Wewe uraza kuvuga kandi mareshare twakuvuze turagushimiye cyane kuri support yawe. Twakuvuze no kutari ali. Wowe ushobora kuza ndazi kuza kuvuga ngo neri nate ngo je ngo abantu ngo mu kritikana ngo nivyo mwabaye mwose ivyo twabaye mu Monna. We turazinanye Monna. Monna wewe
uwo ni jewe nabakatiye je nije nabakatiye Monna rero nico gituma jewe imisi yose uri mubi ndi mubi nk'agashino kawe jona nyamba nijo tani ndi mubi nk'agashino kawe rero ikintu gihari Monna umviriza tuguhanure my dear jewe nafashije ubuzima bwa gossip but what you know yuko jewe ndagira business I fucking with my fucking life, with my fucking business. Jewe ndagenda nkaduga nkamanuka nkaduga saa 10 z'ijoro nkagenda kugira ndabe yuko business yazotera imbere. But you ukora iki? Nta kimwe. Kuzunguruka ama restaurant. Uza kuvuga ati oh nere afite inzigo no. Jewe nta nzigo ndagufitiye. But nk'abarundi kazi. Igidare ikomante riri hano no orni aragomba soke wenyene biramusha twe ntibituraba ariko Monna ategereza kumenya ko ari umurundi kazi ategereza kumenya yuko ari mu rugo ategereza kumenya yuko yaramaze gushwazisa kubaka mu rufasoni mu rugo rw'ikirundi apana mu rugo rw'ibembura mu rugo rw'ikirundi nusha kutubwira ati ngo ni muri ubuzima bwanyu je ndabizi ko ari abantu baza kuvuga byinshi bebe namwe naraza kwandika no Monna urabizi yuko jewe nawe ntidushobora kuja muri competition y'ubuzima jewe sishobora kuja muri competition ngo watwawe ngo ragize mariage no ivyo jewe ntibindaba waragize mariage n'abatagize mariage barubatse more than you ntibindaba jewe ndumuntu avuga kandi nishobora kuvuga ati ngo reho abantu bamenyekana kugira bakabesa abandi no Monna muri 2025 niho ubona yuko abantu mubayeho kugira kabesa abandi eske ava 2005 ntavyo wabona ko twicarana tugasangira no reka ndabivuge kugira n'abandi barundi kazi bavyumvireho ndagubwiye ati wewe nyene uzisamburira ko nk'imene zo muci hagarika kugumuzunguruka hagarika kwambara izo mini hagarika kwambara ibiki wifata ko msi uri mu buzima bwa social media no urubatse nyama umugabo wawe akunda kuba celebrity mutegurire conference de presse ungire lunch uvuga ati my husband ashaka kuba celebrity umustar my husband bra 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 na ibintu nk'ivyo wewe niwe wamushize ahabona none eske turafise aba business women turafise businessmen turafise baziranotse abantu bari ngaha muraki zitandatu ziko ziragurikirana abantu baziziranotse ni bantu barakubwira rero nabakubwire ko atazina ryiwe bazizina mwe ntibazi umuntu tubwire ziranotse ninde bona venerana rero batamuzi nabakwiza tunga benshi mutazi batiyerekana mbwo bafise amafaranga abantu bafise amafaranga ntimubazi mbwira bashaka kubwira umubosi wa Sunstone umubosi wa Savonoro ntawuzi abantu bafise amafaranga ntibiyerekana nayo bavuga amafaranga navuga aha twese baneni natwe tuguma turiko turavuga turabamiliyonere ni kubera tubabwire yuko genda mukore turabamiliyonere tuko turanwa amavemuso turi mishenzi turaba local business women we are not international dufise na za visa mastercard navyo dufise wakunze kutubwira ngo business partner which business partner uri kuratubarira twebwe even baneri natwe tubaze kuronka ama credit ya 200 million tuvuga turi mishenzi turabaroko navyo dufise tuza gusa kuvuga baziranotse barahoze ba minere za Savonoro Sunstone barahoze bafise indege ziparikinga kuri airport international Melchior Ndadaye bari amahera ku kwezi y'amatari ku munsi y'amatari ku ndwi twebwe turi bacinjire tufa gusa kwiparatura tuvuga ngo turabillionaire we are the faking seriously ushobora kuza kuvuga ngo business partner which business partner
which business partner umugabo wawe mubwira asubire hanze jewe sinshigikira no we are not business we don't need ko abantu bavuga ngo turaba boss lady no I don't like this twe turi fucking business people hey seriously twumve yuko tugwe tudafise amafaranga there are some people bafise Mastercard bashobora gusaba ingurane ya plus de $30,000 but jewe ndacari muri banke ndacari peut-être bon je suis muri Copec but muri BHB ndi muri BNDI we don't have money my dear even jewe naho tugenda kuraba account business y'umugabo wawe ntani yafise twereke account business umugabo wawe afise he don't have jewe ndababwiza kuri none jewe ndababeshe kandi atavyo ndi bye tubanda no navyo dufise jewe nta muntu ngira jalousie but ukuri tukubwirane mumubwiza ukuri no ndi umudepita muri business parce que je sais pas n'ingene bazita nyamba ni business card nyamba ni Mastercard nyamba ni black card nyamba ni yellow card nyamba ni green card nyamba ni je sais pas umugabo na account business afise kuza kutwandikira ngo ba account ngo ba business partners which business partners my dear mubwira asubire muri Europe agende kota agende kota imwe muzuza ivere hariya areke kutuzanira kutembereza umuji wose yirirwa arasaba amanimera abakobwa bye nusanegire jewe ndakugira jalousie nta jalousie ndakugirira mbiriza nta jalousie ndakugirira umwongereza ntazompeba jewe nshatse nzomuheba abongereza bakoresha amapound amarivre sterling ngenda ugugoringe jewe rero nta jalousie ndakugirira kuko umwongereza wanje abayeho expensive life bye no sidi hari abantu bari muri revo basaba ama $50,000 credit s'il vous plaît $1 million bakakuhakora kwize sa hypothèque apana twebwe twagiriye ubuntu kwera ama projet yacu mu bajene papa Burundi aradufasha paeje iraza kandi mwe ruzaragwanje ruragize muri abana babi uruzaragwanje ruracitse mishenzi uravyumva twebwe twagiriye ubuntu mu papa Burundi arashinga paeje iraduha amafaranga hari abadasaba ingwate twe badasaba ingwate mbwa hari abandi badasabwa ingwate mbwa bahabwa amahera aboneka kubera iki barabazi kwinjira muri business ibaze twe vyose tuzoheba ducengetere tuje muri bashuru ruzara ntiruveko ndasavye ruzara ntiruveko that's kind bisa niriri bisugute no skubatuka turabandanya tunwa vemusu nababwiye yuko turi muri expansive life kandi naho mwongereza togira mariage tukabana we birakuraba bitaba baje famille yanje uzobabaza wewe azopfa kunywa nta bindi mushenzi reka kungora non c'est pas la comparaison je aussi compare là tubandanye ndabasavye